Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 5 ku karongo ka 13. Muri umunyu w'isi ariko umunyu iyo ushize uburyohe bukiryoshwa n'iki ntacyo bukimaze atari gutabwa hanze bakanagirwa n'abantu. Muri umuco w'isi isagara cyubatse ku mpinga y'umusozi ngishobora guhishwa. Ntabodomeka itara ngo baryubike ku gisimbo, ariko arishira ku giterekero cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu, ngo abone ibikorwa byanyu byiza bahimbaze So wo mu ijuru. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Gushira hejuru mvuga ibyo uhora unkorera ndavyamamaza uburyo unyereka ukuboko kwawe kiganza cawe bimpumuriza. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Kuri Alpha na Omega ntango n'iherezo watwiguza amaraso ye y'igiciro. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Nikubuntu bwawe urabereye. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 5 akarongo ka 38. Havuga ngo mwarumvise ko byavuzwe bw'ijisho rihogwa irindi, iryinyo rihogwa irindi, ariko jewe ndababwire ntimugwanye umunyakibi. Ugukubise urushi mu musa w'iburyo umuhindukirize n'ubundi. Umuntu ntiyagomba kukuburanya ngo akunyage igipfundo umuhebere n'umutamana. Ugufata ngo umurenze umusozi umwe umurenze n'uwa kabiri. Ugusaba umuhe. Ugomba kukugurana n'umuterere ibitugu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM.
this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Ndahaye mwiriwe abariko badukurikira mwese mubandanya mukurikira ibiganiro vyiza vya Beat FM. Iki ni ikiganiro cyo guhimbazana aho mama muri kumwe imisi yose na Tresor Igiraneza aho umutumire wacu ari Ntwari. Muratwumva? Turagire mwaramutse. Mwashobora kwibwira mukimenyekanisha muri bande mukabutubwira akazina kanyu. Ego. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM.
Heart FM. Be Heart FM. Be Heart FM. Hello, this is Be Heart FM. Be Heart FM. Be Heart FM. Imvura y'ubuzima inyengetera ibyina ishike mu mutima itosi ivyari bigiga inzitiro zikibi zisitugwe n'umuyaga zitembe mu kiyaga maze ivyari imisozi bihinduka ubugaragwa ndagushima Mesiya ko wankuye mu gahinga umuco warandasiye muri byose ndashima ubu ndi kukirimba umutima nusimba Yesu yamaze agahinda naciye muri byinshi ndakomereka kenshi nabuze abanje benshi batowe na Satani bafise ingabire nyinshi abahendesha kashi agahinda ni kenshi abimbuzi ni bake kandi by'imbugwa ari byinshi abavuzi ni bake kandi abagwayi ari benshi bariko bapfa ku bwinshi rekura imvure nyinshi. Hello, this is Be Heart FM. Be Heart FM. Be Heart FM. Murakoze mwese mwako mukurikira ikiganiro cyo guhimbaza aho twari dufise umutumire wacu andi Ntwari ariko tukaba tutabashije kuganira neza turabifurije mugira umunsi mwiza turaza kumutumira mu kindi kiganiro giza gukurikira. Murakoze cyane yari Tresor Igiraneza kuri Be Heart FM. You're the lily of the valley, sweet Jesus. You're the bright and morning star. Oh Jesus, you're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of the world.